mu mujyi wa Alexandria mu gihugu cya Misiri mu ijoro ry'ejo kuwa gatatu haguye inzu yahitanye abantu byibura batandatu nk'uko itangazo ry'ubuyobozi ribivuga. Iyo nzu hari hatanzwe itegeko ryo kuyisenya ariko ntibyubahirizwa. ONU yarayitangaje ko hari ubwumvikane na guverinoma ya Ethiopia kugira ngo abashinzwe ubutabazi binjire mu ntara ya Tigray byibura mu turere guverinoma igenzura. Iyo ntara y'abantu miliyoni 6 yakomeje kuvugwamo inzara yiyongereye muri ibi by'ubushyamirane. Mu nkambi ya Hashaba muri Sudani abaganga b'abanya-Ethiopia n'abandi bakozi bo mu buvuzi baravura impunzi zahunze imirwano mu ntara ya Tigray ku buntu. Muri Ghana mu gihe abakeba babiri bafite uburambe muri politiki bazongera guhangana mu itora rya perezida kuwa mbere, abazatora benshi bahanze amaso umukandida wa mbere w'umugore wa visi perezida Jan Nana Opoku Agyemang. Naho muri Israel abimukira magana b'abanya-Ethiopia kuri uyu wa kane bageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga byari ibirori n'intambwe mu mugambi wa guverinoma wo guhuza imiryango yatatanye hagati y'ibihugu byombi.